ntimuzosubira kubabona ukundi. Ivyago Abarundi mwabonye ntimuzosubira kubibona ukundi. Humura, ivyago mwabonye ntimuzosubira kubibona ukundi. Vyaraheze, uhamuka nahamuke. Vyaraheze. Twari dufise inda mw'ipantaro, ahangaha ufise inda mu mpuzu ninde muri mwese. Muribuka inda twari dufise, muravyibuka. None Imana ntakirakora isezerano rya Saredefutede ntiriraja mu ngiro, niko baca bavuga. Oho, abatabona mufise amaso yo kubona ntimubone, mwagira amatwi yo kumva ntimwumve. Abanyakamenge barahunga, bahunze bashika mu Buyenzi, baciye hariya za Buterere baraduga, bagiye kwa bene wabo b'abanyabuyenzi ngo babakire babahungishe babaha indaro. Abanyabuyenzi ijambo bababwiye bati musitukogoteye ngo ntimudukwegere, ngo munaweza kuchokoza basoda na silaha moja, ngo ntimudukwegere. Barabirukana. Aho kantu nasubiye kukabona kuri bene Israeli ndiko nasoma ijambo ry'Imana. Musa amaze gushika akabasigurira yuko Imana igira ibarokore, baragize akanyamuneza. Mbere akoranya abakurambere barongoye abandi ati ngo tugende kwa Farawo kuja kumusaba yuko abana b'Imana bataha mu gihugu cy'isezerano. Bashitse imbere ya Farawo, Farawo ati mwabinebwe muragumutse muhebe gukora, mushaka kugenda kandi hageze ibikorwa, ngo kuva ubu mwahora mufyatura amatafari tukabazanira ivyatsi muvangana ubudongo, ngo none kuva ubu nimwe muzokwironderera ivyatsi, ngo kandi muzofyatura amatafari angana nayo mwahora mufyatura. Utayafyatuye inkoni zitangura kuvuga, barakubitwa ngo nibinebwe, ngo bagumutse bagomba kugenda mu gihugu cy'isezerano. Erega babonye bikomeye bose bacabiruka kwa Musa, we waradukwegeye. Baramwirutse ko soma muri Bibiliya, waradukwegeye. Raba Farawo aciye adukoha ibihano kubera we wagiye kuvuga ngo tugende. None ubu Imana n'icurubaza hagati yawe na twebwe. Byarabaye kuri bene Israeli, waradukwegeye. Musa akabongeka akamwica mugazi cazi, akarinda ati nimurindire abanyamisiri mubonuka, abanyegiputa ntimuzosubira kubabona ukundi. Ngoya nobu nagira ndababwire, Abarundi mufise inyota nyinshi y'igihugu cy'amata n'ubuki. Nubu ntimuremera kuko hagize agakoma mwarahamutse, hagize agakoma ngo duhe cya gihugu cy'isezerano watubwira, ngo duhe watubwiye yuko tujanye mu gihugu cy'isezerano Abarundi batunga bagatunganirwa, none ntibatunze ntacyo urakora. Muga muribuka Musa kibajabutse ikiyaga gitukura, bajabutse n'akanyamuneza keshi. Ubwa mbere bari bijiriwe, bari hagati y'ikiyaga n'ingabo za Farawo ziriko zirabakurikirana. Barabura iyo baja. Musa, we watuzanye gukwa ngaha, watuzanye kutwononera, none ubona nk'ubu we wadukwegeye. Bamujako ati nimuhumure, Imana irabibona, ntimuzosubira kubabona ukundi. Ivyago Abarundi mwabonye ntimuzosubira kubibona ukundi. Humura, ivyago mwabonye ntimuzosubira kubibona ukundi. Vyaraheze, uhamuka nahamuke. Vyaraheze ntimuzosubira kubibona ukundi. Musa avuze gutyo agenda imbere y'Imana ati Mana none gute, ikiyaga imbere yanje, ingabo za Farawo inyuma, turi hagati y'imisozi ntawo dusaganiriza. Wewe numa gusa hari ikintu kigira kibe. Ati iyankonura yifisa atego yiramvure gusa ico wirabira, ikiyaga gica gicikamwo kubiri. Bene Israeli barajabutse ingabo za Farawo zirakurikira,
zirakurikira bashika hakurya bazabona ya mazi afuriye ingabo za Farawo baca bararirimba ururirimbo ngo nidushimagize Imana yo yatweretse ububasha bwayo. Miriyamu niwe wa mbere ateye uruvyino baravyina ko urugamba ruheze naho ruratangura bamaze kwidogera Musa kangahe uno munsi nyene hariho igihe mwavuga inzara iratwishe no munsi katufise cyo twambara iyo nzara ndayibuka yitwa nzoba ndambara inzara yo mu 2007 none turayitsinze hariho abandi bavuga ngo inzara iratwishe kubera bahahamutse bafise inyota y'igihugu kiriko kiraja abo barahamutse ngo tureke vuga ivyiza bihari tuzovuga ivyiza Imana yadukoreye muribuka cagiye mwavuga muti Imana ukaduha amahoro ibyo bizoba bikwiye muravyibuka none turafise amahoro bararitse Imana yarababonye ko bafise igikanu cakongataye ngo mwebwe ngo ndabahevye namwe ntitujana kuko mwarahunga mwaramaze ngo mufise igikanu cadadaye ngo uko nojana namwe nava ndabahonereza mu bugaragwa uko rero hari Abarundi bameze uko bafise igikanu catadaraye n'ivyiza badapfa babibonye bariho mugani bakeye. Imana yacu iguma ikora rero ntihagarara. Imana yacu iguma ikora ni nziza. Hari ibintu yatugiriye, hari ahantu twavuye twari dufise inda mw'ipantaro, ahangaha ufise inda mu mpuzu ninde muri mwese muribuka inda twari dufise muravyibuka none Imana ntakirakora isezerano rya Seredefutede ntiriraja mu ngiro niko baca bavuga. Oho abatabona mufise amaso yo kubona ntimubone, mwagira amatwi yo kumva ntimwumve. Imana yacu iriko irakora.